ndasubiye rero gushimira abigoye mwese mukaza kwifatanya natwe n'umukozi w'Imana ahejeje kutugaburira, kuko aratwigishije ibitari bike bituma turema. Nivyo ibitsitaza abantu ntibizoreka kubaho kubera turi ku isi, kandi burya isi nico gitsitaza ca mbere. Isi nyene niyo gitsitaza, kuko dusomye n'ijambo ry'Imana turabona yuko Shetani ariyo nyene yigabiye isi. Iyo umuntu atanguye kugira ubwoba nawe nyene arashobora guhinduka akaba nawe Shetani, akaba nk'igitsitaza. Muribuka ca gihe Petero Yesu ariko aravuga ingene bazomucira urubanza bakamwica, Petero ati ntirikabe, ivyo ntibishoboka. Nk'uko umenga rero ariko azana akanyarigabo ko kwa Yesu bidashoboka. Yesu aca amubwira ati mva inyuma wa Shetani we, reka kunsitaza, kuko ivyiyumviro vyawe ni ivy'abantu si ivy'Imana. Numva ko na Petero yaciye ashika Shetani. Iyo umuntu ameze nk'ugira ubwoba arashobora gusanga nawe nyene yatwawe, kandi yari umuntu yari intungane. Muri iki gihe turimwo rero natwe nitumenye ko abaduturimutsa ari benshi, nico gituma navuga nti twame tugavye. Turabibona n'ubu vyatanguye, kuko wiravye neza ukaraba ingene Burundi bumeze, ingene tumeze uno munsi, twari turi mu gihe ciza ata muntu n'umwe yoshobora kugira ico avuga. Ariko murabona yuko hariho abatanguye, kubera babona yuko tugira dushike mu bihe vyiza, ibitsitaza niho bica biza biranyaruka. Nta minsi irahera hari abantu bagiye baricara barementanya ikinyoma kiba kibara ko ari ikinyoma neza, bakavuga bati ducengetere tugende mw'ishirahamwe mpuzamakungu twerekane mu Burundi biriko biraba. Aho twebwe turiko dukora ibiteza imbere abenegihugu, turi mu makoperative, turi mu bikorwa kugira ngo iyi si Imana yaduhaye tuyihingure, abandi nabo bari mu nganda zo kurementanya ibinyoma. Kubera iki? Barabonye ko ishirahamwe mpuzamakungu urihenze rica rijana nyabahuru rigaca genda. Barabibonye kuko nivyo bagize mu 2014 na 2015, nivyo bakoze, bararementanya, hanyuma barata mu rudubi. Ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu aragwa mu rudubi, arandika ko hariko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi. Kubera babonye rero babishitseko, ishirahamwe mpuzamakungu rigaca riza rigakwega abantu bose bakaza kugwanya Burundi, bagasanga bashigikiye abariko batembagaza ubutegetsi. Ngaho mukesha atero hinda ahita mu ruganda, aho barazi yuko rero bariko barasubira kugira ngo baze baronke vya bindi. Ariko icantangaje gituma nashimye cyane ingene umukozi w'Imana bivuze, icantangaje ni kimwe. Mu 2015 ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ngaha umwe Nyanga yaciye asimbira ku nzandiko nawe aravyemeza. Ariko ubu icatangaje, nagiye numva bantelefona bati hari igipapuro kiriko kirazunguruka ngaha New York, kandi abantu imitwe yose yahagaze, imishatsi yashinze. Wagomba tubwira ivyo ari byo. Urumva aho kuja ubu guca basimba bandika bemeza, hariho ikindi kintu Imana iri kuyikorera. Kuko uwarabijejwe yaciye abimbaza, ndamubwira nti uribuka ibyabaye mu 2015? Bararementanije, baravuga yuko hariko harategurwa ihonyabwoko. Muribuka abantu baremantanije baravuga ngo hariho umugambi wa Safisha. Muribuka bavuze ngo barukoti. Muribuka bavuga ngo Kiribaondesi. Baravuga ubuserukira ONU acarengera ku nzandiko arandika. Amakungu yose acayemeza ngo nivyo. Barabibonye ko bitari ivyo. Ubu rero bari bazi ko basubiriye
mugabo nza numva barambajije uwijejwe acarambaza ati ndakubajije wewe nyene kuko ari umugambwe CNDD-FDD uri kuravugwa. Ndamubwira nti ivyo rero nivyo vyataye mu rudubi wa wundi yaserukira ONU mu Burundi aza kwandika ibitari ivyo. Nivyo vyataye mu rudubi France Trois iza kwerekana amasanamu yo muri Nigeria avuga ngo Nayikarusi nyene niyo basubiriye kuvuga. Ariko rero ikindi cantangaje uno munsi naho nza numva n'uwundi yaserukira leta zunze ubumwe za Amerika arantelefona ati tugiye tuje mu nama nagomba gende menye ivyo ari vyo kugira igende abizi. Numva aho guca bashoka batwarira hejuru n'imiburiburi ubu baravuga bati reka tubanze tubabaze twumve ivyo ari vyo. Rero ntagire umuntu agira ubwoba, ivyo ntivyoreka kuba ahubwo ntibiraba. Mugabo rero aragowe uwo muntu rero azana ivyo bitsitaza. Ubutsitaza bagumya banga bitunganiye bagahahamuka bagatangura guhunga bagatangura gufata ingingo zitarizo mu mutima wabo. Aragowe kuko hajya iyo bavuze bati umwana baba bashatse kuvuga umwana umuntu w'intungane yimererewe neza. Baragowe rero abantu bazana ibitsitaza, abo bantu bimererewe neza bari bitunganiwe muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo byose Imana ntishobora kubareka ngo bigende uko, kuko Uburundi Imana yaramaze kugandika mu gitabo cyayo uko Uburundi butereza kuba igihugu ciza cyane kandi ntibizosubira inyuma.